Bakunzi mwese muriko mukurikirana Kazoza FM, kaze muri kino kiganiro itegeko mugishikirizwa na Jewe Daniel Alex Mugisha nkuko musanzwe mubimenyereye. Turabahimbariwe kandi cyane gusubira kubakira muri kino kiganiro. Sindi jenyene muri no studio, reka nongere mpe kaze wabaye umukunzi wacu, umugenzi wacu wa Kazoza FM muri kino kiganiro. Kaze meta. Murakoze cyane Daniel Alex kumpa kaze muri studio zino Samirizi Kazoza FM. Nidondoye naho maze iminsi dufashanya kuganira muri kino kiganiro itegeko. Nitwa Theoneste Manirambona, nizi by'amategeko nivyo nkora, ahanini nkaba nkorera mu ishirahamwe ry'agateka kazina muntu ryitwa BBG. Tumaze ukwezi rero kose kurenga gato tuganira ku gitabo mpanavyaha mu Burundi. Mwarumvise vyinshi bakunzi bacu kandi turanabashimiye cyane kubona mwaradukurikiranye mukanabitwereka mu message mwagiye muratwandikira ku mbuga ngurukana bumenyi eka no ku matelefone. Nukuri ndizera neza yuko hariho byinshi mwashoboye kumenya. Ni gitabo kinini cyane, sinibaza ko twoshobora kukiganira cyose ngo tukimare. Yamara twaratoranje bikuru bimaze uku kwezi kose, mumaze uku kwezi kose muvyumva, kandi nizera ko byagize ico bimara. Mbega uno munsi hoho tuganira iki? Mbega bakunzi bacu mwari muzi yuko hariho ibiboneka nk'ivyaha, ariko abashikiriza amanza uno munsi batabikurikirana nk'ivyaha. Igituma nuko baba bafise impamvu zemewe n'amategeko zituma ivyo vyaha batabikurikirana nk'ivyaha, naho mu maso y'ababikorewe canke y'ababiraba bishobora kuba ari ivyaha. Ivyo rero n'umusinzi tuza kuganira. Ndazi ko benshi batari bazi ukungene uko ivyo bintu bihari canke bibaho. Ikibazo ca mbere mushingwa manza, mbega iboneka ko ari nk'ivyaha ariko ubushingwa manza bidakurikiranako ni nk'ibihe, ni biki, bigenda gute, nizihe mpamvu zotuma ivyo bintu batabikurikirana nk'ivyaha? Murakoze cyane. Ibiboneka nk'ivyaha eka nivyo byose twita icaha dukurikije igitabo c'amategeko mpanavyaha. Ndabaye nk'akarorero, umuntu yakwivye, dufate umuntu yishe uwundi ariko ugasanga ntibamuhanye, bivuye kumvo iki gitabo c'amategeko mpanavyaha nyene gitegekanya. Izo mvo rero ziri kubiri, nofata izifatira ku bantu bakoze icaha, ku muntu yakoze icaha ico twokwisi icaha, muga kuri buno kitiswe icaha kubera izi mpamvu nyene. Hariho n'ikindi gifatira kubiba vyakozwe, n'ibindi biba bifatiye kubiba vyakozwe. Kwizo mpamvu za mbere rero eka mbere zose tugiye kuziraho zitegeka kino gitabo c'amategeko mpanavyaha dufise, gitegekanya kuva ku ngingo ya 25 dushizemwo no kugabanya igihano kiba gitegekanijwe n'amategeko, n'ibituma n'impamvu zituma igihano gitegekanijwe n'amategeko kigabanuka, bisa n'ivyegeranye n'ivyo nizo mpamvu zituma badakurikirana icaha kandi biba vyakozwe biba bisa n'icaha. Tubisanga kuva ku ngingo ya 25 gushika ku ngingo ya 36 y'iki gitabo c'amategeko mpanavyaha. Rero ngarutse inyuma ati ibituma ati ivyo bintu nibihe, nivyo byose twokwita ivyaha, ariko ati izo mpamvu, ahubwo izo mpamvu nizihe? Izo mpamvu nayimpeje kuvuga ko ziri ubwoko bubiri, dufate kuzifatiye ku bantu, ni nka zitatu nyamukuru. Eka dufatire ku ya mbere, igitabo c'amategeko mpanavyaha kivuga ku ngingo ya 25, nukuvuga bifatira ku magara yo mu mutwe. Umusazi, nk'umusazi yishe umuntu ntibaca baja kumufunga. Mvuze umusazi urumva ni wa umwehu nyene umwasara bizwi ko ari umusazi, ariko hariho nuba adakwije mu mutwe. Umusazi no udakwije mu mutwe sico kimwe, ngira ngo abize ivy'imibereho yo mu mutwe nyene, sinzi ngene babivuga neza, abamwe twita aba psychologue boshobora kubidutandukaniriza. Ariko hari umuntu ataba kwije mu mutwe kandi ico kintu yakoze akaba atashobora ubwo bwahi bwo mu mutwe bwiwe, ya ubwo busazi canke kudakwiza mu mutwe butamwemerera kumenya yuko ico kintu akoze
ari icaha gihanwa n'amategeko, ari icaha urumva mu mutwe ntakwije. Ariko rero ingingo ya 26 ntihenze iciza itomora igira itandukanye icatsi n'ururo, novuga yuko itanga nuance. Wigize umusazi ukacuja gukora icaha canke kwigira ubudakwije mu mutwe, oya baraguhana amategeko. Yuko uwita ukora umusazi ari umuntu aba by'ukuri barabonye kandi medicalement novuga nti mu buryo bw'ubuvuzi bemezwa neza yuko uwo muntu afise akantu abuze. Hariho amakenga baraja gushishoza imbere yabo bavyize, aba bifitiye ububasha abo psychologue canke abaganga bavyo mu mutwe, bakavuga ati uyu muntu ntakwije kubera imvizi nizi ni ya expertise médicale mu yandi majambo y'igifaransa. Hariho rero ico ni gituma ca mbere. Ikindi gituma ni mu gihe ni ikintu twokwita nko gukoreshwa icaha ku nguvu, gitegurwa n'ingingo ya 27. Ariko gukoreshwa icaha ku nguvu hariho ibyaha hariho ibintu bitajamwo bitari exonere muri kino gihe. Nibi bijanye na genocide, ihonyabwoko canke ibyaha vy'agahomera bunwa by'ubwicanyi bw'agahomera buntu menga niko bavyita mu Kirundi, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Turetse ivyo rero hariho uwundi mugwi wa iyindi mpamvu ya gatatu ifatiye ku muntu, ni inyifatiye ku myaka y'umuntu yakoze icaha. Imyaka y'umuntu, ingingo ya ni ingingo ya 28 ntihenze, ingingo ya 28 y'igitabo c'amategeko mpanavyaha iravuga yuko umwana w'imyaka iri munsi ya 15 ini wacu Burundi niko biri, umuntu atarashikana imyaka 15 peu importe ibyo yakoze ibyo byose yica umuntu agira sindiko ndahamagarira abana kuja kwicana murantunga, niko amategeko abitegekanya no gukingira abana kuko ntiba barageza ku rugero rw'uko bobazwa ivyaha, kuko ivyo baba bakoze ntiba bazi ivyo ari byo neza. Umwana w'imyaka 15 ntakurikiranwa kwicaha. Hama rero hambavu y'ivyo hariho irundi rugero hagati y'imyaka 15 yuzuye neza, imyaka 15 n'imyaka 18. Iki ni kindi kigero, ni impamvu yo kugabanirizwa igihano. Aha anye umwana w'imyaka 16 hagati ya 15 na 18, 18 itarakwira neza kuko imaze gukwira ubu maze kuja mu bakuze. Umuntu afite imyaka hagati ya 15 na 18 yari dufate igihano gihani icaha cari guhanishwa imyaka uguherayo, umunyororo wo guherayo, aca ntahanishwa imyaka irenga 10. Murumva baba bagabanije uko bishoboka kose. Yari guhanishwa naho bivaye n'ico caha, yari guhanishwa umunyororo dufate w'imyaka iri déterminé, ni kuvuga condamnation à temps iri déterminé nyene 20 ego baramuhanisha imyaka y'igifungo umunyororo utarenze imyaka 4. Ariyo kumvo nyinshi ziba zitandukanye, si ngombwa iyo myaka inishike. Ego aha anye mu bijanye n'abantu dufatiye ku muntu, imvo nyamukuru nizo, impamvu nyamukuru nizo zitatu mu Kirundi. Impamvu n'imvo sinzi, bon ivyo byose ngira turagitahura. Impamvu n'imvo tuca dutahura ivyo ari byo. Mu Gifaransa bavyita les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. Ariko ngaha anye mumvise ko nashizemo akanuance gatoya kajanye na circonstances atténuantes. Ego ni cause d'atténuation de la peine. Ego ibituma ugabanirizwa. Hariyo dufatiye ku bantu n'umugwi wa mbere, kumbure mu nkundiye turaza gushika no kubifatiye ku bintu biba vyakozwe. Kuri abo bantu nyene hari abantu tuba tuzi neza uraba ukabona umenga yabikoze kandi afise umwambaro ari mu kazi kiwe, mwe ugasanga ntakurikiranye. Onye kumbure ntibiba bifatiye ku muntu afatiye ku mwambaro. Akumbure ni kuri wa mugwi wa kabiri nagira nshikire, hariho ntaba birekure kubera yambaye ujya mwambaro. Oya, ni kubera ivyo bintu akoze
amategeko ababirekura. akarorero Akarorero noba naragatanze mu minsi iheze, ariko reka mvuge ndakivuge mbere uko amategeko agitegekanya kuri ku ngingo ya 31 y'iki gitabo, avuga gukora igikorwa gitegetswe cemewe n'amategeko, gitegetswe cemewe n'amategeko, gitegetswe cemewe n'amategeko. yego. Kuko reka ndabaha akarorero, dufatire ku abo dufashe umwambaro, dufatira ku basirikare n'abapolisi abajejwe umutekano mu majambo make. Umujejwe umutekano ntiyokubwira umukurira, kuvuga umukuru ntiyotanga itegeko ku wakurira ngo kora, dufate nk'akarorero rasa ujya muntu rasa Alex naca ariko arakora ngo aca kurasa ngo nikora yahawe itegeko. Guhabwa itegeko turazi ko bitunganije ukuntu bahabwa amategeko, mwa ntiyo guha itegeko ryo gukora icaha kitemewe, bon kimaze kuba cemewe n'isi icaha biboneka ko ari nk'icaha, mugabo kidategeranijwe n'amategeko akakaca guha itegeko ngo rasa ujya muntu nk'akarorero, ukacurasa ukacubibaza ngo uriko urarengerwa n'iyi ngingo ivuga ko gukora igikorwa gitegetswe kandi cemewe n'amategeko. Aka kantu cemewe n'amategeko, reka ndabaha akarorero, ntiyobona naho yoba yambaye ujya mwambaro, ntiyobona umuntu ariko ararasa abantu aca bireka nawe nyine natorinda kurindira itegeko ahawe n'umukoresha wiwe, uwo twakwita umukoresha cyangwa umukurira mu kazi, ntiyoca aja kuraba gutya gusa ngo areke guhagarika ico caha. Ko nakarorero ngiriye ko rero kuri ibizi impamvu zifatiye ku bintu biba vyakozwe, novuga nko kijanye no gukora ikintu gikenewe, ubona ko kiba gikenewe. Dufate nko guhagarika nk'ikintu gikenewe kugira ngo ukize umuntu. Hariho akarorero bahora bakunda gutanga tuciga ntihenze, umuntu afise umwana ashonje agere yicwe n'ikigoyi n'umuvyeyi, akaca agenda agatora umukate ahantu, akaca akiza ubuzima bw'uwo mwana wiwe, kucuja kumuhana ngo yivye. Kandi ibi vyavuye mu bintu vya jurisprudence, bimwe bavuga by'imanza ziba zaraciwe, bakabirabira ko hanyuma bakaca babishira no mu mategeko. Rero hari ikintu gikorwa kugira ngo bukize, ego ni nka vya bindi ni nko gutabara umuntu cyangwa gutabara ibintu, kubona ko ibintu biri kubirangirika bikora koregwa. Murazi ko uheruka twari twaravuze ku vyaha bikorerwa abantu, bikorwa ku bantu canke bigakorwa ku matungo. Ntiwobona icaha kiriko gikorerwa umuntu canke ngo kiriko gikorwa ku matungo ureke kugihagarika mu gihe bishoboye. Yego. Hariho rero ikindi naco novuga ko twoba tuzi twese, kwivuna. Ico ni ca gatatu, kwivuna. Kwivuna hariho kwivuna ni ya legitime défense bavuga, mugabo haba hariho proportionnalité des armes, haba hariho ukungana kw'ibikoresho byo igikoresho bari kwakoresha bakora icaha nico bari kwakorera, nico uri kurakoresha mu kuwivuna uwo muntu ariko kurengera, yego ariko arakuhohotera. Yego ahanini rero ni nko muri ivyo ni bitandatu, navuze bitandatu. Yego ahanini ni nk'ivyo, kumbure mufite ikibazo canke iki canke kiriya twatanga umuco. Ariko baratwumviriza, hari akabazo boca bibaza ati mbega none ivyo mpamvu burya ntibaraba igitsina, umugore canke umugabo gasanga wabikoze kubera babona ko ari umugabo, baca bagira bati burya tuce tubifata gutya, canke umugore canke amategeko n'uwo ari we wese arawe ari we wese. Muri ibi bijanye n'impamvu zituma hatabaho gukurikiranwa ko icaha, imvo ntizifatira ku bitsina hanini. Ndimo mu biteguye n'iki gitabo naho tubona bavuga yuko ibi vyakozwe n'umugore, mugabo reka tubibabarire kubera umugore izi mpamvu izi n'izi yama prejije ataza gusanga atanica amaze, bavuga ngo umugore ngo urumva ngo ibi nibi hasi no banugura yindi deba tugiye kuvuga ngo umugore bamukonsidera
kubera imvo izi n'izi murazi muri no misi hari n'amapolemike menshi afatiye ku ngingo zifatirwa abakenyezi yego ivanye n'ingingo babafatira sino kuri Rwanda zinjiramo cyane ariko impamvu uwo tubona iki gitabo kifatira ko cyane n'uyu umwana umuntu atarakwiza imyaka 15 canke ari hagati ya 15 na 18 yego hama reka rero tuje kuri ico gice ca kabiri z'impamvu zituma abashingwa manza canke abajije abacimanza bavuga bati uru rubanza duciye ngufi canke duciye ndende aha rero nari nabivuze iki kijanye n'impamvu zituma bagabanya igihano badaca igihano nk'ico bociye mu bihe bisanzwe zirategekanijwe na zonyene mu bisanzwe umucamanza novuga ko izigabanya igihano izituma badagira igihano kinini gitegekanijwe ahubwo bagira ikigabanutse kubera izo mvu zitandukanye mu bisanzwe ahanini muri rusangi umucamanza arafise marge de manœuvre ikwiye arafise ukuntu araba ibintu araba ivyakozwe ukuntu vyakozwe ninde yabikoze akaraba ibintu byinshi bitandukanye ibi rero ukuntu iki gitabo c'amategeko kibitegekanya two biraba cyane kuri ku ngingo ya 34 n'iya 35 vyerekana ububasha marge de manœuvre umucamanza afise yo gufata ingingo akavuga ati ndagabanya cyane ndaduza ndagabanya muri rusange ngeza hehe arafise ububasha bwo kuraba ibintu bitandukanye mu bwingenge ntangere hama akavuga ati uyu muntu kubera izi mvo nizi kandi aranazivuga kuko izi ngingo nyene zirategeka yuko ategerezwa kuvuga ivyo yisunze kugira ngo agabanye igihano cari gitegekanijwe ariko rero nagire ndabaha uturorero tumwe tw'ibituma umucamanza ashobora kugabanya igihano normalement mu bisanzwe gitegekanijwe nko mu gihe umuntu yakoze icaha gihanishwa umunyororo w'imyaka 10 na karorero hanyuma akaba azi ko yagikoze ico caha abizi ko yagikoze hanyuma akaca aburana yemera atagahato atari bimwe ateyemejwe akemera yuko ico caha yagikoze mwico gihe umucamanza aramucira inkoni ngufi ishobora gushika ku gice c'igihano yari kuronka mu gihe yaguma ananahakana agora ubutungane bagishobora kugira ku gice no kuvuga la moitié de la peine ekabiteranije n'izindi mpamvu mbere zishobora kuba ziri ku ruhande umucamanza akavuga ati ni igihambera akoze icaha ntise umuntu w'inkozi y'ikibi mu bisanzwe arashobora kugabanya icaha mbere bikaja no munsi ya moitié de la peine canke umucamanza araraba ibintu bitandukanye hama rero mu ingwara zo ntizijamo ego izo zose zirajamo ingwara zirajamo nk'abantu bagwaye ingwara zidakira muravyumva hari n'igihe abo bagwaye kumvo z'amagara badafungwa nk'iyo bataracirwa n'imanza bakaza baraburana bidegemvya naho kenshi atariko biza biragenda urazi ko muzobona abantu bagiye gusaba impusha bafise n'ingwara zidakira ntibabarekure bakaba banafungiwe ahantu hakanye ivyo kumburengerana ko dufise ibitigiri by'abafungwa benshi ariko iyo ntiyari yo mpamvu ifashe umuntu agwaye yofuma bahagwaye gusumba bavuga ngo sinzi mu mugani w'ikirundi bavuga bati imbari kiziga kisumba imva murantunga sindawibuka neza ariko ukiriho uriho naho yo bari ntere asumba wamaze gushika mu kuzimu kuko haba hakiriho chance yuko ashobora gusubira guterera muri rya terambere ry'igihugu dukunze kuvuga rero imvo ni nkizo hari imvo nyinshi ariko umucamanza afise marge de manœuvre ikwiye afise ako gatima
aragabanya igihano. ariko hariho ibyaha tuzi ko bibabaje duhora tubona ivyo navyo si nk'ibindi kwica abana kwica abo mubakanye gufata ku nguvu abana urumva gukorora inda abapfasoni duhora twumva ko bakoroye inda bagaca batabana babo canke bibarutse bagaca batabana babo canke bakanabica ni ibintu duhora twumva mu kibano n'abantu duhora twumva hano mu Burundi bobo muri ivyo vyaha bibabaje gutyo naho yo batanze impamvu zumvikana nk'ivyo byo gumara arashobora kuvuga ngo namutaye kubera ndafise ngene ndamurera sivyo namutaye kuko umuryango wantaye sivyo namwishe uwo mugore tubanye namwishe kuko yaramaze kunyitanga kabiri akampusha ibintu nk'ivyo aho rero notanga no bitandukanye gatoya kuko ivyo byo kuvuga ngo namwishe ngo kubera nawe ngo yaramaze kumpusha kabiri iyo simvo ifashe canke ngo namwishe ngo kubera ngo namutaye ngo kubera ntushoboye kumugaburira izo simvo zifashe ariko singire ninjire muri bwa burenganzira bw'umucamanza afise marge ya marge de manœuvre nababwira ya marge yo kudelibera wenyene akaraba akavuga ati bizimpa kumvo izi nizi ariko reka ndabahe nk'akarorero nk'abo dufate nk'abo bubakanye byarabagoye birashitse aho bagwana ariko bakaba bariko baragwana ata intention yo kwicana yari irimo muranyumva neza ata intention yo kwicana yari irimo aramukubise ikofe ntawuze amagara y'umuntu ko ntabameze ntiyari afise ya intention ntiyari yo mu mutwe wiwe ntiyashaka kumwica muga kwara ishavu nyene yagira mu kubita iryo kofe nyene ndaguhane murantunga siko ndashigikira guhana nta guhanana mu rugo bibamwo ariko murumva ntiyohanwa co kimwe ndiko mvuga nka jewe ndumucamanza sinomuhana co kimwe n'uwarafise yabiteguye amazi imisi avyumva kuko turamaze kumva babitegura bakanabimenya byaranaciye mu makuru ugasanga n'inzego ziravuga bati twari tumaze kumukura ko kabiri yego hano bahakarorero k'umuntu abantu bashaje jewe niboneye dosiye yabo sindiko ndavuga dosiye iri mu matohoza kuko haraciye n'imyaka myinshi ni dosiye nashoboye kuraba nkabona abantu sindabavuga amazina kuko no ndiko ndakora amakosa ngenda babwire general mukuntu byari bimeze umutamakazi bamaranye imyaka myinshi basohoye n'abana bari babanye hama rero haragira igihe bimwe by'abantu bakuze burya abubu n'abakera sico kimwe bafise ukuntu batebura rero umutama umenga yafashe sinzi ikintu yafashe akubita umutamakazi wiwe sinzi ibyo yamubwiye ni sinzi iyo yaravuye hama umutama nawe yashavuye sinzi ikantu yatoye arakubita hama nta cabaye muri uwo mwanya hanyuma heze umwanya bari bafise n'abuzukuru mu nzu haheze akanya umutamakazi aragenda araryama ariko ntiyavyutse barakurikirana bakoze amatohoza babaza babuzukuru ati mbega nyokuru wanyu yarakomeye byagenze gute na gute baravuga bati burya rero nyokuru yarakomeye atariko na sokuru byagenze ukuntu nuku yaramukubise umukubuzo hari umukubuzo ngo w'ikirundi witwa umuvumvu je ndawozi muga si ngombwa bose bawozi umuvumvu ngo yarawumukubise atariko nta carenzaho ati mu nyuma bavuye basangira nakagwa nyokuru yari yazanye mugabo rero agiye kuryama bacaravuga ati none ikintu kidasanzwe camubaye ko niki no muvumvu yakubiswe umutama rero je namusanze mwibohero rimwe kandi rikuru Ministère public no kuvuga umushikiriza amanza ariko amukurikirana ko yishu wakanye kandi rero n'umucamanza yari yamuciriye urubanza rwa mbere yaravuga ati niko yarapfuye baramukubise deja ntawe ari kwerekana iyo ntuzenye Lorient de cause à hagati yo mukubuzo n'ubwo rupfu jewe kubganje niko nabibona ariko umushingwa manza aravuga mu byatumye agabanya igihano cyo kwica yavuga ati yamwisha atabishaka sivyo yari yateguye yego nariko nshaka kugaruka kuri ya kuntu umucamanza ashobora kuvuga ati ndagabanije igihano ndiko nibutse neza umenga uwo muntu sano ivyo yari yakoze bari kumucira imyaka 30 yego sindavyibuka neza ariko umenga ari imyaka 30 ariko
umucamanza yarayigabanije ayigeza ku myaka 5 muravyumva kandi mu byo yongeyemo yavuze ati ntibari bwigere bashwana ntibari bwigere bagira gute na gute ibintu byinshi ariko iyo mvo yuko atarabishaka atavyo yari yateguye kumwica ibyo byose mumva biragabanya igihano rero vya bindi mwako muravuga ngo namutaye kubera ntafise ibyo ndamugaburira ngo nawe nyene ngo namwishe kubera yaragerageje kunyica bikanka urumva ibyo onye ntitwo ati izo si impamvu izo si impamvu zo kugabanya igihano kumbure iyaba yaraje kumwica nk'akarorero yaje kumucumita imbugita agatora yindi bagacumita ntagapfumwe ivyo ngira ngo twava tubiharurira muri kwa kwivuna kandi yakoresheje imbugita agakoresha indi urumva harimo ya égalité des armes rero proportionnalité des armes niko babivuga ego nukuri ndumva twagiye neza mu vyo guca imanza nukuri abantu benshi ndizera ko batahuye ntitwoshobora kubivuga vyose nibaza ko ari vyinshi cyane reka tugarukirize ngaha kuko umwanya uraturega ndagushimiye cyane kubona wasubiye kwemera kandi kuduha kano kanya ndabashimiye nanje mwakoze kudutumira kandi niko nama ndabivuga kandi no hanyuma nzobitaba urakoze cyane ishimire bakunze mwese mwari ko muradukurikirana nizere neza ko mwaronse byinshi mwatahuye byinshi mwadukurikiranye hano kandi muradukurikirana kandi no kuri Facebook ku mbuga zacu za Kazoza FM mwakoze cyane turangirije hano kino kiganiro reka mubandanye gukurikirana ibyiza bica kuri Kazoza FM ijwi ryo kwizumwita Kazoza FM, be your own boss.